Twebwe hano muri komine ya Bukeye urumuri twagwakiriye neza cyane kuko twumvise ruzoza hano iwacu muri komine ya Bukeye dutangura kwitegura ukuntu tuzoza kushwakira. Aha twaje kurusanganira turi benshi kuko turarunezererewe cyane kuko rutuzaniye byinshi, amahoro, iterambere. Ubu rituzaniye tuje gukora cyane iri terambere kugira ngo ryiyongere. Twari dusanzwe turikora, ubu tugiye kongereza ingufu kubera urumuri rw'amahoro. Iryo murikwa mu turyakira neza muri komine yacu ya Bukeye, kuko naryo murikwa duhurira ku bikorwa, ritwibutsa dukora ibikorwa, urumuri rukamurika ibikorwa tuko turakora, uruhande rumwe tugakora ibikorwa by'iterambere, yaba ivyo mu kubaka amashuri, ibikorwa byinshi by'iterambere bitandukanye. Turavye nko mu gihe tugezemwo ubu, nukuri urumuri rw'amahoro turarushimiye cane, ruje kudukorera vyiza. Turaca turaba nko mu gihe tugezemwo ubu, ukuvyara ku rugero birakenewe cane. Turiko turaraba nko mu gihe tugezemwo ubu, ngo abantu tubiravye bari mu bukene bwinshi, ufise nk'abana waravyaye nk'abana benshi, nukuri barakugora mu bihe vyo kurondera ibifungurwa vyabo. Ariko waravyaye abana bake uraheza ukamenya ingene ubatunga. Twebwe iyo turiko turabitura hariho ndi umuririmbyi niho ndavyigisha nkoresheje indirimbo z'igihugu, hanyuma hariho n'ikomite zijejwe guhanura abakiri bato baciye baruka, kuko kuvyara abana benshi bizana ingorane mu muryango, bigatuma haza ubukene canke bigatuma abo bana tutashobora kubigisha, n'izindi ngorane nyinshi mu muryango zishobora gushika. Kuvyara abana bake umuntu ashoboye kurera bifise akamaro kenshi, kuko urabona isi igihugu gitera ntikiyongera, tugumana itongo ryarindi, kuko tuvyaye benshi n'ubundi baca tubura ico tubagaburira, ukuntu tubigisha, ukuntu tubambika, ivyo vyose bikadutera ingorane. Twosabira rero nk'abakiri bato, jeho murabona ndakuze, twosabira nk'abakiri bato bagashobora kuvyara ku rugero kugira abana ntibaze bagore kubarera. Ubu twibereye no mu matongo mato, amatongo atera agenda, ntatera yiyongera. Nico twosabira abakiri bato ko bovyara ku rugero.